Reka hansubire ndabaramutse narabaha ikaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nomboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV no mwanya w'amakuru hagezweho ariko aravugwa tugira tubashikirize amakuru yihuta cane. Turaza kubabwira ku makuru avugwa mu vya politike, hari amakuru atari meza avugwa mu mugambwe CNDD FDD. Turaza kubabwira ibiriko biraba, turaza kubabwira amakuru y'ibinyegezwa ndetse tuze no kubabwira abo baba vyenyegeje inyuma. Turaza kwinjira neza muri iyo nkuru tubahidonido. Turaza kubabwira nanone kumbonera kure yitwa Congera Eraste akaba ibangamiye ibikorwa vy'abadandaza bimbaho mu ntara ya Bubanza na Cibitoke. Amakuru hadushikira akaba yemeza ko iyo mbonera kure yitwa Congera Eraste igisibije mu gutoza abo badandaza amafaranga atagira insiguro abategereye mu nzira mwibarabara mu gihe baba bariko baramanuka n'imbaho zabo mu gisagara ca Bujumbura. Turaza kubaha idonido. Mu zindi nkuru mutaza gucikwa ni inkuru irabana n'imyidogo y'abakozi bishira hamwe Top Security ricungera abantu n'ibintu. Abakozi b'iryo shira hamwe Top Security rikaba risanzwe ricungera abantu n'ibintu kuva mu mwaka wa 2015 baridogera umukoresha wabo yitwa Nimboranya Marke, akaba bivugwa ko abafashe nk'abacakara. Turaza kubaha idonido mwumve nako kamaramaza. N'izindi nkuru nyinshi ndibuze kugenda ndagushikiriza muri hano makuru muraza kubikurikira fyonda kuri subscribe maze dushize ko inkuru raje ba mu mbere bashikirwa nazo. Kano nyene makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru ivugwa ku myidogo y'abakozi bishira hamwe Top Security ricungera abantu n'ibintu. Abakozi b'iryo shira hamwe Top Security risanzwe ricungera abantu n'ibintu kuva mu mwaka wa 2015 baridogera umukoresha wabo yitwa Nimboranya Mark kuko abafashe nk'abacakara. Bavuga ko bahembwa agashahara k'intica ntikize k'ibihumbi 50 ku kwezi. Umukoresha wabo akaguma babesha ko azobadugiriza umushahara ariko amaso agahera mu kirere. Ikigeretse ko nuko nako gashahara gato kama kabashikira gatevye cane. Amadeni arabarembeje abo bakozi bari mu mwiheburo, bakaba bari mu mwiheburo w'ubuzima kuko ako gashahara katanabakwirira mu gihe ubuzima bubandanya kuba ndanse mu gihugu c'u Burundi. Ibiciro bikaguma biduga ku masoko uko bukeye uko bwije. Ikindi abo bakozi ba Top Security bidogera kuri uwo mukoresha wabo nuko hatigera abavuza iyo bakitswe n'amagara, bakaba barahangayika cane iyo hagize uwurwara. Ikigeretse ko kandi uwo mukoresha wabo ntiyigera abaziganiriza kazoza mwishira hamwe rya INSS, aho hose akaguma ababesha. Abakozi ba Top Security basaba leta kubafasha bagafatwa nk'abandi kuko na leta yaheruka gukoresha inama bene ayo mashira hamwe irabagabisha ko badakwiye gufata abakozi babo nk'abacakara. Ivyo rero nibibera muri Top Security, akaba hari mu mwiheburo ndetse n'umubabaro n'imyidogo y'abo bakozi. Mu gutangura hano makuru hari inkuru nari nakubwiye ko ndibuze kugushikiriza kumbonera kure yitwa Congera Eraste irabangamiye ibikorwa vy'abadandaza bimbaho bo mu ntara za Bubanza na Cibitoke. Amakuru dukura muri iyo ntara yemeza ko iyo mbonera kure yitwa Congera Eraste igisibije mu gutoza abo badandaza amafaranga atagira insiguro ibategereye mu nzira mwibarabara mu gihe baba bariko baramanukana imbaho zabo mu gisagara ca Bujumbura. Iyo mbonera kure ikaba ifise imodoka ya double cabine canke iyo mu bwoko bwa Toyota Carina ikunda kugiramwo. Muri izo modoka iba iri kumwe n'abapolisi. Iyo mbonera kure Eraste ihagaritse abo badandaza ibacira amafaranga yishakiye, ikababwira ko batayamuhaye ica ibasigarana. Haraho ibatoza amafaranga y'amarundi ibihumbi 500 canke 300
ikababwira ko yatumwe n'igisata kijejwe kurwanya ibiturire anti-corruption. Gushika ubu abo badandaza ntibatahura ico iyo mbonerakure ijejwe, babona ko bariko barasahurwa izuba riva kuko na nyambonerakure atagapapuro na kamwe ibaha kerekana ayo mafaranga baba batanze, igiheza kikababaza cane abo badandaza kuko biba ngombwa ko bariha kabiri no muri komine. Abo badandaza b'imbaho twayaze bakaba basaba ko inzego zo hejuru zobakurako iyo mbonerakure kuko basanzwe bafise ivyangombwa bahabwa n'amategeko bibarekurira kudandaza izo mbaho mu gihugu c'u Burundi. Ubundi bwo ngo akanyungu kose bakoreye bama bagasahurwa n'iyo mbonerakure. Imbonerakure rero yitwa Congera Eraste ikaba igisibije, ariko nanone ikaba idakogwako canke atawe uyikomakoma, yikorera ivyo yishakiye. Muri ano makuru nari nakubwiye ko tuza kukubwira ku bivugwa muri CNDD-FDD. Ni biki biriko bibera muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke? Kubera iki abatware b'iyo komine baguma bafatwa bagapfungwa? Hari amakuru twamaze kumenya. Ayo makuru avuga ko nk'uko abarundi benshi bibaza biriko bibera muri komine Mabayi intara ya Cibitoke kuko biguma bivugirwa mw'ibanga. Intandaro ya vyose ni ubushuti buri hagati y'abarwanyi b'interahamwe zituruka mu gihugu kibanye c'u Rwanda, ni kiroberi kigwanya leta y'u Rwanda n'abategetsi ba CNDD-FDD. Izo nterahamwe zikaba zibera mw'ishamba rya Kibira cegereye komine ya Mabayi intara ya Cibitoke. Ubwo bucuti bwari buhasanzwe bukaba bumaze imyaka myinshi kuva CNDD-FDD ikiri umuhari urwana nawo nyene wakorera cane muri iryo shamba rya Kibira. Aha bikavurwa ko ubwo bushuti bwari bufatiye ku bikorwa vya gisirikare abarwanyi ba CNDD-FDD bafashanya n'izo nterahamwe. Muri ico Kibira bakaba bari bahabanye nk'abavukana kuko niyo bishitse abarwanyi ba CNDD-FDD bakaja ku gataka ku Burundi ku gikorwa kanaka baherekezwa n'izo nterahamwe. CNDD-FDD imaze kuva mw'ishamba, ubwo bucuti bwarakomeye. Uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005, ico yakoze kwabaye gukomeza ubwo bucuti n'izo nterahamwe. Aha mbere vyanashika abakuru b'izo nterahamwe bakaja kwitemberera mu gisagara ca Bujumbura bakisubirira aho mu Kibira ukuri kwamye. Aha biravurwa ko n'umuhisi General Adolphe Nshimirimana yahora ajaho mu Kibira gutemberera abakuru b'izo nterahamwe. Ayo makuru nyene haremeza ko hari imbonerakure zahora zitwara aho mu Kibira kwiga ivya gisirikare zirungitswe na Adolphe Nshimirimana zikigishwa n'izo nterahamwe. Mu nyuma aho Adolphe Nshimirimana apfiriye mu mwaka wa 2015, bivurwa ko haje intumwa z'izo nterahamwe kuvugana n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza uko izo mbonerakure zizobandanya ivyo bikorwa. Ariko Nkurunziza yababwiye ko izo mbonerakure zohagarika ivyo bikorwa zikava mu Kibira kuko ata wundi muntu abona yomufasha kubikurikirana. Aha ntawe uzi ko Petero Nkurunziza yarashatse kugabanya imigenderanire n'izo nterahamwe kuko Adolphe Nshimirimana yari yitavye Imana. Hari bamwe bavuga ko naho Adolphe Nshimirimana yatwara izo mbonerakure aho mu Kibira, Nkurunziza atabwo yarabishigikiye cane. Kuvaho Petero Nkurunziza nawe yitabiye Imana mu mwaka wa 2020, iyi migenderanire y'interahamwe n'abategetsi ba CNDD-FDD yaragabanutse gato kuko interahamwe ntizari zicisanzura neza nko kuri Nkurunziza. Aha bivurwa ko n'abakuru b'izo nterahamwe babuze ubundi mutegetsi bo hejuru baguma bakorana neza bisanzurako, baca baguma bibaniye cane na za mbonerakure n'abategetsi begereye ico Kibira. Ubucuti budasanzwe hagati y'interahamwe n'abategetsi ba CNDD-FDD muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke.
Interahamwe zari zisanzwe zifitaniye ubucuti n'abategetsi bo muri komine Mabayi be n'imbonerakure. Izo nterahamwe zikaba zakorera cane mu mazone atatu y'iyo komine arimwo zone Mabayi, zone Ruhororo na zone Butahana. Zone ikunzwe cane n'izo nterahamwe akaba ari zone Mabayi. Ico abo bategetsi bafasha izo nterahamwe ni ukuzegeraniriza ivyo gufungura. Interahamwe ziha amafaranga abategetsi n'imbonerakure bakazigurira ibipfungurwa hama zikaza kubitora canke rimwe na rimwe imbonerakure zikabibashira ku mamoto. Hari n'inzu zibiri zipanzwe n'izo nterahamwe aho nyene ku murwa mukuru wa komine Mabayi. Izo nzu akaba arizo zegeranirizwamwo ivyo bifungurwa, hakaba hari n'interahamwe ziba muri izo nzu. Amatohoza twakoze yemeza ko abo bategetsi n'imbonerakure batungiye cane muri ico gikorwa bafashanya n'izo nterahamwe kuko bagikuramwo amafaranga menshi bivanye nuko interahamwe zisanzwe zigura ibifungurwa ku giciro kinini. Akarorero nuko nk'ikiro kimwe c'ifu kiri ku 2,000 y'amarundi, mugabo izo nterahamwe zica zitanga 5,000. Ayo yose arengako akaba y'abategetsi na za mbonerakure zegeranya ivyo bifungurwa. Ariko rero amakuru dufise nuko muri ico gikorwa hari imbonerakure zitwara nabi mu gusahura amafaranga ziba zahawe kugira zirondere ivyo bifungurwa. Aho mbere hari imbonerakure zibiri zigeze kwakira amafaranga yababa 3,000,000 zica zirahunga burundu zitarondeye vya bifungurwa. Bikavugwa ko izo mbonerakure zoba zaciye zigira muri kimwe mu bihugu bibanye n'u Burundi. Ivyo bikaba vyarashavuje cane izo nterahamwe. Ivyo nivyo kandi vyatumye mu mwaka uheze wa 2022 imbonerakure yitwa Ndayishimiye yo muri zone Butahana igandagurwa n'izo nterahamwe kuko zari zamuhaye amafaranga 1,000 c'amadolari kugira agende kuvunjisha mu marundi, ariko ntiyaba akigaruka. Iyo mbonerakure yaciye inyegera, inyuma y'amezi 2 igarutse za nterahamwe zica ziramurasa. None ni igiki catumye Niyongabo Isidore Batazira Maisha, umukuru w'imbonerakure muri iyo komine ya Mabayi agandagurwa? Ni igiki catumye abategetsi b'iyo komine guhera kuri musitanteri bariko bafatwa bagapfungwa? Vyose ni mu gice ca kabiri tuzobashikiriza kubirabana n'ino nkuru. Wewe ico utegerezwa gukora no kuba hafi ugafyondana kuri subscribe ugasangiza n'abagenzi bawe kugira dushize ko inkuru urajwa mu bambere bashikirwa nazo. Kandi abakengurukire mwese rero tuze kubana mu nkuru zikurikira. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.